Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica kuri YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi tuganira ku bijanye n'iki? Uyu musi tuganira kuco bita icuhagiro. Icuhagiro rero ni igikoresho ca kera cakoreshwa mu mugigwa wo guhezagira, kuko kera Abarundi barahezagirana, uwufashe urugendo ntiyava muhira abavyeyi biwe batamuhezagiye, kugira ngo iyo agiye ashike amahoro, ivyo agiye gukora vyose bize kugenda neza kandi agaruke amahoro. Icuhagiro rero rwari urubaya. Urwo rubaya rero barushiramwo inzoga y'impeke ivanze n'inzoga y'urwarwa, hanyuma rero bagaca bashiramwo ingwa yera, ingwa n'akavu bimba ahantu hari abantu bafise amazu yabo usanga bagiye basigako ingwa yera, kuko wari umuco w'Abarundi gushariza inzu zabo bakazisigako ingwa yera. Hariho n'ibindi migigwa bakoresha ingwa yera, nk'igihe bariko barabandwa naho nyene barisiga bariraba ingwa. Iyo ngwa rero bamaze kuyivanga n'iyo mpeke bakayivanga n'urwo rwarwa, baca babishira mw'urwo rwato. Urwo rwato rero ariko bita icuhagiro, bagaca bazana rero n'akababi k'umumanda bagashiramwo, nico baza gukoresha rero mu guhezagira. Ingene bahezagira rero n'amajambo bavuga tuzoca tubibategurira mu kindi kiganiro co hanyuma, muzotube hafi. Ariko rero mwoba muribuka yuko Abarundi baravuga ati urakagira amahoro, urakavyara, iyo ni imihezagiro. Reka rero tuzohurire mu kiganiro gikurikira. Ego ndabipfurije rero kugira amahoro, mubandanye muterera n'iki kiganiro mu vyo mushoboye vyose. Ndabashimiye rero, mugire amahoro.